apa yuko waje mu competition ya Miss na kindi kintu usanzwe ukunda uvuga ati ndashaka kijamwe kino kintu shawapi kindi kintu naye nkunda ndashaka kujamwe mugabo ntari bwajemo wapi naco mbona genre gusa ndi wa mu ndakunda amadeba icambere bavuga ngo mu Miss ndavana muremure nyene agororotse mbwa nasanze atari ivyo ngo ndi mugufi breva sininga murayibona ndi mugufi cyane iraza guhagarara yego hama bavuga ngo barabwiza je none atabwiza baraba brema kuko mu bari bahari bose sinari mwiza gusa nyene mwiza yari yego. Du nouveau avec Bishop TV. Chers téléspectateurs de la télévision Bishop TV est un média en ligne. À côté de la promotion des activités des artistes et entrepreneurs, Bishop TV aimerait vous offrir les différents services de photographie et de vidéographie pour les fêtes comme les dots, les mariages, les défenses de mémoire, les anniversaires, ainsi que des publi-reportages, des publicités pour vos sociétés, vos produits import et export, des clips vidéo, bien d'autres à un prix imbattable. Pour plus d'informations, contactez-nous au 76 07 04 14 ou au 61 56 28 52. Venez nombreux à Bishop TV. On vous accueille avec chaleur. Avec Bishop TV, nous touchons votre vie à chaque pas. Reka ndabaramutse amahoro y'Imana gwese ngwandukana kuri Bishop TV nkomeza kubifuriza umwaka mushasha mwiza ndabutse ko muri kumwe nanje shashi romantique mubibona no musikabano bwa ali exclusive muno mwaka mushasha tutanguye aho twagiye kugendera bamwe mu batowe mu ihiganwa ry'aba Miss ku ruhande rw'iburyo bamwita Miss UNISSAD kabitwa ku mazina Defi Neila kundi ruhande ni deuxième dauphine premier dauphine mbegari ari deuxième dauphine ariko premier dauphine yafatiriwe nkaba nabagendeye kwishure basanzwe bigako ubwa mbere ndabahe ikaze mere kuri Miss. Ego murakoze cyane kandi nawe mwakoze kutugendera ego tukangira ndibaza ko mwanya kwishuri ryacu ari ryakarorero nyene ego hama nkuko yabivuze ndi Miss UNISSAD 2022 ego nkaba natowe mwihiganwa ryaberenga ku ishure nyene ego abanyeshuri baragize amavote ndatogwa. Merci beaucoup kundi ruhande ari deuxième dauphine bita Erika Tubayikaze. Murakoze cyane ndabaramukije bakunzi ba Bishop TV. Nkuko yabivuze nitwa Erika Gatoni nkuko mubibona ndi deuxième dauphine ego muhiganwa ryabaye ku ishuri wacu ry'aba Miss. Akishira gifashe gute? Ishuri gifashe neza cyane. Kwishire kwa gatuki wawe gifashe gute wiga mu kangahe ugibiki? Jewe personnellement niga mu kabiri pharmacie ndi muri bac 2 nkaba niga pharmacie bac 2 ego hama umwaka nuko nyine ego sino ndi mu kuja mu gatatu ego agomba hera agomba hera mashara heza ayika go gute je ndi muri laboratoire muri bac 2 ego niho gitangura mu kabiri. UNISSAD ya majambo yose twavuga gute? INUSSAD majambo yose kora INUSSAD ni en sigle ni Institut Universitaire des Sciences de la Santé et du Développement Communautaire. ROMV, des sciences de la santé et du développement communautaire. Kandi ni hari institut gusa ni institut universitaire. Bisigura ngo byinshi bihari n'ivyo bijaye n'ubuvuzi. Ego harimo byinshi bijaye n'ubuvuzi. Ego. Erika nabatari banga rifise ibisata bingana gute nga? Ni byinshi hariho ma pharmacie, laboratoire, soins infirmiers. La santé irahari. No muri institut gestion comptabilité développement communautaire ego ni nk'ibyo. Okay tutaragenda kure cyane mwaratowe nk'aba Miss na deuxième dauphine higanwa ni ryambere ribaye mwimvise kutujya munsi nukuri biraryoshe cyane kandi tukatu no mashuri make babigira aho tukasinzi je sinzi mwegwe sinzi sinabwumva ahantu bari ngo Miss mu university batoye ego biraryoshe Miss University donc ni mu university yose ego mugabo je ndi Miss wo kwishuri wo kwishuri kandi rimwe ego ryambere mu buzima bwanje bwose ego ryambere batora nk'abaderege bati nayitoje mu buderege basi muri Uganda nawe derege rimwe gusa mugabo nta ego nta sinabwigenza kugira ngo ivy'amatora wari wimenyereye
oya zingine shagira propaganda ngo bagutore oya propaganda nyene barayigira mugabo ufise nawe ico genre nubwo gute propaganda uyigira à travers ivyo beretse ivyo beretse hanini kabaho gute umaze kubona ubaye deuxième de film tabaye Miss oya bon byari bisanzwe mugabo byari ibintu bikomeye cyane kuko hari ubwoba mugabo pana ubwoba bwo kuja imbere y'abantu mwangana gute bon abitoje twari seti ari baki twari baki akene nko batatu bashaka nko batatu eko competition yarabaye tura présenter ama projet hama baradutora kandi abishima cyane gose ariko ngira defina vyarazi jane tikazoba Miss nenda bizi niwigeze rero uyemera yuko uzoba Miss oya bon nariyemera gusa nabona ati vraiment defi oya sinshaka kumuca imbere n'umunsi wa mbere ndibuka ko umunsi wa mbere w'ama repetition ntiyaje acaza umunsi wa kabiri tuwo muntu niwe Miss nitwe turigora gusa nyene byagenze neza vraiment ndashima yego mbega babatunganije ry'amahiganwa mu ntumbero ya Au fait, tu as chaque année, une semaine universitaire. Semaine universitaire, ni semaine yose. Ni gihe babeko ba developa amatalent, haraba ama débat, haraba ama danse traditionnelle, nibi vy'aba Miss bikaca bijamwo n'ibintu biryoshe cyane. Kubera ko naho abanyeshure berekana apart ivyo mwishure berekana ama connaissance yandi bafise atayo mwishure donc ubundi umenyi butari ubwo mwishure. Rero iyo semaine universitaire nico yagenewe kuko kwishuri umwe wese afise amatalent yiwe ushaka kwa je niga pharmacie ugasanga afise talent y'ibindi ushaka kwa ngizi nigi iki c'est talent muyindi hakaba n'ama compétition interscolaire pas interuniversitaire genre labo gakina na pharmacie ha mu vyeke pharmacie football ni ibintu byose cyane en fait indwi twa turi nyene indwi iryoshe cyane twiga ntidutonda twa turi muri ivyo nyene semaine universitaire rero niho baciye banatwa no mu Miss ego tuyanzo ibasha muri août niho iba nuno mwaka semaine universitaire irahari ego novuga n'amashure make ashobora gutora ibintu bijana gutora aba Miss bijana ama competition ya football novuga ko ishure rya INUSSAD riri mu mashure novuga make ashobora kugira iyo initiative yo gutegura ico kintu mbega mwebwe mwacakiriye gute ko bakaminuza nyishobora gutegura ikintu nk'iki au fait twavyakiriye neza cyane kubera ko bivaye n'amashumwe wese batandukanye hari ibintu bishasha canke hari ikintu aza yiteze kuri iryo shuri rero kumva ko badafavoriza non seulement ibintu vyo mwishure bagafavoriza n'ibintu vyo hanze berekana ko barita abanyeshure babo barashaka ko abanyeshure babo non seulement bamenyana entre eux ko birafasha mumenyana ukagenda kurondera mbego wakina basketball ngo wagira iki bakamenyana entre eux hakaba ubumwe hanyuma non seulement ça bakanatuma baba compétitif mu bintu vyose apana ibintu vyo mwishuri n'ibintu vyo hanze ego je nabikunze cyane kuko no ma école secondaire tuvuga ko sinzi ko mubibona habi ibintu vy'ama kermesse ibiki bijyanye vyatuma tugenda kumenya n'abandi biga mu yandi mashuri rero kermesse yabo ni semaine universitaire kandi ivyo ku mashuri bibagaki kandi ma université bibahaki rero ko natwagira ubuntu tukabona biringa kuri INUSSAD ni iteka twatewe niko novuga ego Eric nagira ngo twagutaye nawe mbega ni akahe kantu ubona umaze kuronka kakabijya kiyongera ko kuba uri dauphine bapo igihe utari bwatogwa mu muziki icyo novuga ati nungutse abanyeshuri benshi baramenye waguhamagara dauphine Miss amagara Miss kubera nkishika no ngaha kwa nitwa Eric bazi ko hari umuntu yitwa Miss Eric batakumagara Miss yakiri kare ngiye buto ndazi batakumagara Miss nkishika ku ishure umusingere nitwa nyene nafite nk'ibisanzwe Miss Eric andi batikora ko ari Miss Eric reka mprofitiraho no kuja muri oya sicyo cyabitumye ariko oya kuko bwa mbere bagikaya groupe y'abashaka kwitoza naje nko gusuma urusakuro ndaba abantu barimwo nka doyen na oya nta na hamwe nta na derege sans derege nta n'umuchef d'orange oya hama maze gutoga nka Miss abantu baramenye meme n'aba prof agusanga duhuye akavuga ati ujya ni Miss kuri INUSSAD ego novuga kari nk'ivyo hamubwiye nko gusaba service muri direction donc basi baraguhakanya kuko kumviriza ego ko baba bakuzi ni hanini yego Miss we urumva na kandi kantu kageretswe ko kuba deuxième de finale afisa kinamaze kuronka
Miss wewe n'ikindi kintu ariko Miss taratubwira ama opportunity maze kuronka turifuza ko abantu bamenya iyi université itunganya ikintu nk'iki mbega nk'abantu hari abantu umuntu ashaka kuvuga ati ko batabona ba Miss ndafise nanje impano kanaka ko bagera niyo somene université ukavuga akasanga ati ko nifuza kwiga pharmacie nakajya kandi kantu kabijya ko ushobora kwitoza muri Miss canke ko kwerekana talent itandukanye ndifuza kumenya iryo shure mbega ishure nk'ibintu byo kwiyandikisha bigenda gute mbega kwiga bimeze gute kugira ngo umuntu ashobore kuba motivé azoze kwiga ku inashure rya yego cyane nkuko bimeze ama inscription acari en cours kandi comme Erika bivuze ama faculté hariyo pharmacie laboratoire soins infirmiers muri institut professionnel hariho banque et assurance gestion comptabilité hamwe na développement et rero muri ivyo vyose antuka umuntu wese afise ico ashaka kandi tumenye ko ari mu mashuri make hari ikintu citwa pharmacie jewe nkiheza ndavyibuka naye mushaka ikintu kimedical mugasi nabona ikintu no kwiga oya nta journalisme nawe nta journalisme oya tout simplement inscription nkuko ndakunda bivuga genre hari nka pharmacie ni ikintu kiryoshe cyane kandi amenye ko pharmacie pensez qu'on vuga pharmacie gusa ama faculté yose cyane ni medical haba laboratoire haba pharmacie haba soins infirmiers n'umuntu wa institut professionnel anye ni ishuri riryoshe cyane kweri iki twanakora na stage imisanzu y'ikuriga mu ishure oya ma stage turagenda kuyikorera handi mugiye mi deuxième semestre mugiye mi deuxième ngaye kamanze we no mu wambere baragenda gukora ça dépend ico biga mugabo bose bagenda gukora ama faculté yose bagenda gukora kietse institut professionnel mugabo hose bagenda gukora mugabo siko na défavoriser institut professionnel oya ndiko ndavugana ni ma faculté cyakora ama stage donc akabijya nuko na vya bindi ubona mu ishuri uragenda ukabipratika nico kiryoshe hanyuma kuvyeke ama inscription nayo acari en cours uwo bazanga UNISSAD ngiri hehe UNISSAD ngiri mwirohero iri mwirohero rero ngo amaja hehe sinze ko abantu bose bazi cathédrale Regina Mundi bazayirondera ni cathédrale Regina Mundi en face ya documentation ni imande ya documentation en face ya salle yitwa Galas ego akaba ari isho ryacu riri nimba wumva uri intéressé nimba waryohewe nayo maatu kumva ko atari formation atari ikintu kije gutuma wiga gusa hari n'izindi nyongera canke ubu ufise talent kanaka uramenya ahuja inscription izohera le 9 février numva ko hakiri umwanya yatanguye kuva umwaka Jean utangurira kuva oya pas le prom kujya nyene twege tugiye mu vacances twege umwaka twita ko aheze niho hatangwa ama inscription yatanguye menga depuis novembre canke début décembre oui novembre no yatanguye ama inscription umva ko bamwe munini abanyeshure kugira izo ya le 9 février rero yego vraiment cha 2 semaines bataske 2 semaines en tout cas nk'abanyeshure benshi bataritora barigeza secondaire bagati nzokwiga iki nukuri kare ucane kuri INUSSAD ukeneye kuvyeka amagara korera umwaka bavuze ko extra yabananiye ari benshi rero institut professionnel irahari kandi bigisha neza cyane aho uzohakura abagenzi uzohakura ubumenyi uzohakura kandi n'ibintu vyekeye en dehors y'ishuri awada yose ego nkuko Erika yavuze ko ga muri Miss Burundi ugasanga wehera ku kintu gito hama deni uduge ego wumva ukunda ikintu cyo gukina wumva ukunda kuririmba wumva ukunda gutamba wumva ukunda kuvuza batterie iki karibu cyane ego hari umwanya wawe apa ku byo kwishuri urekana genre ku bintu nawe ukora vyerekeye genre amatalent yawe mbega umugambi wari wa presence wawe ari werekeye iki umugambi wanje nyene bavuga ati Erika kweli très intelligente umugambi wanje nyene nkitangwa amenga nyene ntibyumvikana abo ngati bazontwenga mu bantu nyene maramare ndazi gusa nyene nsanga barabikunze nse projet yo kuri matangawizi umugambi wo kuri matangawizi ego hama niyo nasikirije ndavuga ngenzo ikora iki tutu hama barawukunda bon tweko nantu abasiti bose haba projet yanje yashobora kugira amahirwe iraja muzo bashira urebigeze ndiko ndakora ikora amanu ze muri kumwe oya nizindashika hejuru yacari hasi ego gusa nyene ndiko ndakora mugari zimaze gutera ego hazimaze gutera ego kamaze kubona gafaranga
aya umwimbu yes oya reka ivyo bintu amafaranga ni menshi bavyumva yego sinyene ndiko ndakora tu we nawe kugira ngo ube Miss urumva nawe hari akandi kantu ho urumva special umugambi wari umugambi nyabaki umugambi wanje wari visibilité de l'INUSSAD. Visibilité de l'INUSSAD naho rero yamplika ko en fait aya matu ari ngaha yose si twe twene twadukwiye kuyamenya faut ko tuyasangana n'abandi rero je genre j'avais pensé visibilité duce ku réseaux sociaux tugira abantu urumva tugira abantu ku réseaux sociaux kubakeneye kuraba imvya INUSSAD hariyo konti ya Instagram itwa INUSSAD Burundi hamwe na konti ya Facebook na nyene INUSSAD Burundi ego vuba naho nyene munzuronka n'ibindi byinshi ku réseaux sociaux mugabo kubakeneye ama information kubakeneye keco cyose ama réseaux sociaux arahari rero mu guteza imbere ishuri ryacu twashaka rimenyekane abantu benshi bamenye ivyerekeye ishuri rimeze ukunye hari ama faculté ateye imbere dusaba prof ba genre bigisha neza bateye imbere rero genre dushaka ko muri yo visibilité haba non seulement ko abanyeshure bagira ico baronse hama n'ishuri gico rironka mugabo twita n'abanyeshuri naho nyene navuze ntiko ibintu vy'ibirimi bisike biharawe ndashaka ko apart ko haba visibilité n'abanyeshuri batera imbere cyo bituma navuze ati ngira créer ama club yo kwigisha icongereza igifaransa n'igiswahili ego hama navyo nyene kabiri mu gutangura vuba kandi ivyo ntibitumire ku banyeshuri kuri INUSSAD gusa n'uri hanze wese ashaka kuza kiga ngaha ego pour plus d'infos nje ku réseaux sociaux mutubazi ego mbega bizokorohera ibijanye nayo maklube kandi biga pharmacie ego bizonyorohera kuko harabo dukorana bazobimfashamwo rero urumva sishobora kuba ndizo nyine kuragera projet utegeza kufse abo mu muri kumwe ego hanini mugaye iri kumenyekanisha iryo shuri abanyeshuri ndani bakaronka ko ico baronse hama n'ishuri karonka iryo rironse ico rironse tugiye cyane cyane ibyo kugira ngo mumenyekanishe ishure umva ni nka domaine ya information bizobasa ariho bizobasaba ko mushiramo uburyo mbega nimwe muzo yisopa canke university zobikora kuvyerekeye ico onye university natwebwe mu gihe tuwa dukeneye ikintu cyo cyose university iratuba hafi nimba ari ikintu kibona ko kikizanira inyungu ate inyungu yatwegiri personnel comme si ushaka kwikuramo ikintu ira participer muri financement yacu ego Eric wewe okiri mu kwimvira kuzokwitoza mugabo utaraja kwitoza hariho ibintu bavuga kera ngo barisunga mugabo menga ni mentalite mbega we ni bihe bintu hora wumva bavuga ko baraba mu gutora aba Miss ariko wasanze atari byo maze kuja muri competition itambere bavuga ngo mu Miss ndavana muremure nyene agororotse mbwa nasanze atari ivyo ndi mugufi breva sininga murayibona ndi mugufi cyane iraza guhagarara yego hama bavuga ngo barabwiza je nose atabwiza baraba brema kuko mu bari bahari bose sinemwiza gusa nyene yego defi ni bon harimwe n'abandi yego denibaza rero abantu benshi ko bavyibaza siko bimeze nibaza ko ahanini bakonta projet yawe n'ukuntu wayivuza imbere y'abantu yego bakumva ko ari ibintu uvuga nyene uri sur navyo yego nibaza ko ega hariho mentalite abantu basinovye ko ari mentalite ariko vyaravugwa kenshi sinzi ko bigifise valeur bavuga ngo kugira ngo uje muri Miss ngo bisaba ko uba Olivierge bijye bintu nivyo ako nakaranga k'umuntu nswa muga ivyonye barabihevye tubona ivyo sinibaza ko bari critère oya ntabyo nigeze numva bivugwa oya ntabyo nigeze numva bivugwa mugabo aba Miss wose oya none nundi washobora kubesha ngo uri vierge ugasanga nturi vierge none finally bavuga ko babipima nyene bakakushira mu cuma sinzi vrema ico je senda kiti je narinzi ko normalement Miss kugira togwe ni sur base ndiko mvuga ce sont des mentalités ni ibintu abantu bavuga des commentaires ariko babwo ngo urukuruko ngo hari byo usanga bavuga ngo usanga nivyo ndusanga ari nyene je pense pas que mentalité ariyo sinibaza ko iyo mentalité ariyo vrema
ntunganiye gato uhora ubona iyo hageze competition ya Miss Burundi baratanga ibintu basi umuntu akwije kugira aze muri competition ntavyo bahora bandikako barandika ibisabwa ibiro abametero gusa nta bintu vraiment byo nuvugira ngaha gusa nyene batwica ikintu atakirimwo insakundi batanze Erika nakahe kantu kakagohe wovunira abantu babifuze kuja mu competition y'aba Miss abantu bare kudatinya umva ko ushaka kuja mu kintu ntugire ubwoba igikenewe no guparticipa simaka ngutsinde kuko niwaje muri badukana ati umuntu yagiye kwitoza barakumenya ati nahatatsinze basi yaragiye twaramubonye ari umva yuko ashobora kukijamwo akavuga ivyiwe naho tubulisi ko biza kugenda neza ngutsinde ariko kame barabona ko bagiye guparticipa ego Neila mwavuze ko competition ni edition ya mbere hari indi tegeza kuzoba prochaine mbega izoba ryari mbega na yahima critère principal hanini yakunda kwisunga kugira ngo amashavuga ati hage naje ndumva ndi interesse kandi ndimwe mu gushaka kubijamo kugira ngo abadukurikiranye bumve ko hari akantu bashaka kuba baritegura nko kugira ngo bashe kuzoja muri competition kuri edition ya kabiri iyo baye kwavuga iby'aba Miss like nta ma commentaire bagira nta critère zihari cambe no kunyeshonga siko we wiganga baraca amashuri bakavuga ati abashaka kwiyandikisha mu ba Miss mukagira ama repetition rero nga nta bintu byo kuvuga ngo tayo ngo iki uwumva muri we ashaka kuja kwitoza mu ba Miss araza kitoza uyu mwaka twaje no kugira n'akantu ka special ka Mr agasabye cyane umuhungu n'umukobwa urumva ko sindiko ntumira aho gagose ndiko ntumira n'abahungu umuhungu yiyumva azaye Miss na Mr 2020 bizabika ndumva Jean ni nyongere urumva ko ikintu cambe gitanguye umwaka wundi turagerageza kwa ameliora babisabye cyane bavuga ati abahungu menga tabakumiriye mugana abakobwa nuko rero icambere mwanze muze kuyandikisha hanyuma mushoye gutpasa mu higanwa canke muje mu yandi matu atuma ushaka kubona ingabirano yawe Erika nakahe kantu uwe wifuza ko abantu bakumenyako Erika ni umuntu akunda kuririmba ndabivuge ivyo baye kuko nivyo bintu ngira vya mbere nkunda mu buzima ndakunda kuririmba cyane gose mumubone nkuko ari umuntu akunda kuririmba atabidi cyane kiri karavyiga yego niko novuga kandi adatinya abantu ndazi sininya abantu atinya na kamera kamera ngira ndayitinya rimwe yego nibaze ko bamenya nk'umuntu akunda kuririmba Erika ntagara nakuri ego umuntu wese amuvuga ijara mwishura ego numva kayitse niho gute akanifuza ko Republic shobora kukumenyako kandi apa ya Miss shaka ko amenya ko umukobwa ari sérieuse kandi ko ashobora gushikana ikintu yiyemeje kubera ko en fait ko umuntu akura nikagira ama responsabilité cyo kimanza kwibona ndakibona muri no miss iyo umuntu akura nikagira ama responsabilité rero kubona ko umukobwa ko akoga muri société burundaise bakunda kumenga nta ma responsabilité bogira ntavyo boshobora je Jean cyo bonsigana ko nuko yari sérieuse yarubahutse just nance ko numfumbaye mu Miss narubahutse urumva like kuba ko ndi umukobwa ari sérieuse ari courageuse kandi ko ashoboye gukora ivyo yiyemeje kandi ibintu bitari ibintu nyene biri nyene muri dans le bon chemin ibintu nyene yiyemeje Erika bazi kibazo ne litaramubaza naramubaza ugira kangaye mu bana biwanyu Ndwambere nagi apa yuko waje mu competition ya Miss nakindi kintu usanzwe ukunda uvuga ati ndashaka kijamwe kino kintu shawapi kindi kintu naye nkunda shaka kujamwe mugabo ntari bwajemo wapi nacomona genre gusa ndi wa mu ndakunda amadeba kunda amadeba ma conférence rero nimba ntari kuja kudoza mu Miss nako twanja basibiri deba canke conférence ego nkatumanja muri ivyo mubaza kibazo Erika utaramubaza nari ntaye mubaza narimwe muri secondaire wiziki ni de scientifique B iyo bita biochimie ego sciences de la terre OK ni iki catumye uza ngaha kandi ugatora laboratoire d'abord bwa mbere nari nabuze ahantu
nshobora kwiga ibintu bya sante donc hariho mugabo nkumva umenga sinohaja ahasanzwe hariho mu kindi gisagara ca Bujumbura numva umenga sinohiga kuko bwa mbere bambwiye ko ngenda Igitega ndababa gusa nyine sinabara nyene ngo bawese kuvuga uko biragoye kwiyadapta ahantu hashashe ugiye ni yambe ntaruko ndahazi mba nzoba ndahonye iryambere biragoye iki ugiye kuba abantu bashasha mu bana nyene usanga bigoye rero bashaka ko nja kwiga Igitega ndavuga nta kundi nzogenda haba mwisomene amakuru naje ngaha bamaze 2 semaines biga semaine ya nyuma shambye ati hari ishure yajya impande ya documentation nzoja kubaza bahaje mukwe wanje kubaza kuko sinenda hazi acaza kubaza sanga laboratoire irahari ndavuga ati okay birakunze candaza renga kandi nakunze ko ni mi centre ville haroshe basi kugenda niko no bivuga ego okay cha kintu rero warumva kidodobiza ushaka kubwira abantu ogire ikintu bwiye aho kiri ku mutima nka Erika nk'umudofine nk'umunyeshuri kuri INUSSAD ariko badukurikirana bakintu babwira cyane nobashaka kubatumirira kuza kwino shure ryacu ni shure nyene vraiment gitagwaruka abantu bafite impano mwabyumvise twavuze kera ego baje cyane gose biragufasha ku nko gucira mu ngivyo wifuza gukora mugabe bikakunanira gusa nyene uciye kwino shure gusanga birakoroheye ego ni shure vraiment ryiza akamo rero wotera kwadukurikirana akajambo ubwira abayobozi monsieur le recteur biciye kuri Bishop TV akamo kwanza ntera ndashimiye kwanza iyi TV yaje yemeye ikazi gakorana natwe urumva rero muje ko mwibabwa kuyisubscribinga kugira subscribe like na share ego hama natweke nababwiye hari ama réseaux sociaux hariyo Instagram hariyo Facebook pour le moment ivyo bihari n'ibindi bizoza hanyuma rero nawe muje ko mukurikire ko ikiganiro hanyuma kuvyekeye naho kubayobozi bo ngaha anye rero mvuga ko ari kubashimira kuko je n'ukurinda umuyobozi wacu nta niwe muntu yitaye abanyeshure cyane si wa muntu ngo uzotinya afite umuyobozi umuzi wo mengana umuntu atinyitse alors que wewe ashaka réellement kwivuganira n'umunyeshuri waracu umuyobozi yematane c'umunyeshuri amabwiye par rapport yico aba prof bombwira kuko arakunda cyane suivi de l'enfant rero noni kumushimira nawo muri direction bose bakorana en tout cas si bamuntu uzogenda kwica ikintu ngo ntibakumvirize oya rero nakwajambo novuga ubutumwa ndamubwira abandanye atuba hafi atushigikira ntibizohinduka umuyobozi ashobora guhinduka mugabo nuwoza azomusigira iryo ragi ego kandi nababwiye akaba ari na patiri ni patiri ni oya si sous convention gusa genre iritabwa n'umupatiri ego hari n'ababikira biganga ba ma sœur uzosanga nk'umuze kwandikisha migana ma sœur mwumva ko ubutewe iteka bigana ma sœur nesi iteka ubutewe bariyo mugabo urumva ubona ko nganye ahanye agama prière nk'ubuje iyi semaine ihetse twara mi semaine d'intégration no kwakira abana baje onashimo twe niba ntibigisha aba prof handi kandi mu université bigisha aba prof no bagisha aba semaine d'intégration mugato tugere recteur yato désigner mega abakuze babakurira genda mubere kuza bwa université kuno bumeze kandi basanze biryoshe cyane barisanzura urumva banamenyana ko bagishika bari muri année commune bakacoja kubasepara après urumva rero ukasanga bamenyanye ntibatinyana ukababwira wecana n'uyunye wo mu yindi genre filière ukasanga biraryoshe cyane rero turankoraje cyane abantu baze kwiyandikisha ngaha anye kandi n'imyaka nganye nta myaka yinjana mu yindi oya nta myaka yinjana mu yindi handi usanga umwaka watevye wagize iki utanguye muri janvier nk'ubu batanguye muri janvier oya ntuteye gutangura n'akademi zose zo muri université ubuhejeje n'ukuri janvier ubutanguye undi mwaka wa kabiri nk'ubunya batanguye muri janvier bashobora gutangura janvier bazogera bari mu wa kabiri ego natwe nuko twese tubashimiye ego natwe tubashimiye cyane tubashimire Eric mwakoze cyane ntumira abakunzi ba Bishop TV gesa bone babanda bakurikirana ibiganiro mu tisha ego mwakoze cyane gose nanje kandi abashimire ako bwa Bishop TV nabwiye ko nari kumwe na Erika Gatoni deuxième dauphine kumwe na Defineila Miss
INUSSAD. Hanyuma pole sana dinye premier dauphine utaje mu kiganiro wahomvye byinshi ariko nibaza ko nawe ari mu mirimo itandukanye. Hanyuma turamutsa n'ubuyobozi bwa INUSSAD, nibaza ko bagiye kubandanya bashiramo ingufu kugira ngo ku mpano zanyu mutera imbere ndetse no mu byiga mu Rwanda mutera imbere. Babwiye yuko ama inscription ikarabandanya, babwiye ko apari yo kwiga ibijanye na pharmacie ufise impano kanaka ni karibu. Aba miss naba basuru numva muri imbizo bajyana muri août mu kwezi k'umunani hazoba andi ma competition babahungu bajya ivyuma sinzi ko baraba ubunini mugabo bafise imigambi novuga ubwa mbere bari intelligent kandi bafise effort yo kugira ikintu bimara ince bamariye igihugu cyane ko ubu turi mu kwihangira imirimo ico umuntu akora kugira ngo abone ko hari ahantu cyo muzishikana coshikana igihugu kugira ngo dushobore gutera imbere na cyane kugwaruka. Ndabashimira nkanje shashi romantique twamaranye umwanya, shimira namwe bw'umashoboye kuba present. Nibaza ko ari byinshi abantu bagiye kumenya kuri INUSSAD ku kamaro ko kwitoza mu ba miss ndetse n'uruhara gugwaruka mu bijanye n'iterambere. Ndabutsa ko inyuma ya kamera ari Vini Vita umutekinisiye wacu kuri Bishop TV. Ndabwira nti mukomeze kugira umwaka mushasha mwiza, hama turi kumwe nanyu kugira ngo tubafashe kumenyekanisha ivyo mukora, haba afise impano haba nabikorera utwabo kugira ngo ushobore kwamamaza ivyo mukora bimenyekane maze dushobore gutera imbere twese. Merci beaucoup.